Izi ni ingingo z'ingenzi zigize aya makuru. Intumwa za Israel na Hamas zagiranye ibiganiro bitaziguye mu gihe cy'amasaha 4 muri gahunda yo gushakisha ukuntu intambara yarangira muri Gaza. Mu Burundi mu ntara ya Bujumbura kuva ubu bibujijwe kuramukanya abantu bakorana mu ntoki nk'imwe mu ngingo zo kurwanya ikiza cy'indwara ya kolera. Mu Burundi kandi isiganwa mpuzamahanga ry'amagare y'abagore riri mu kuhabera rigeze ku munsi waryo wa gatatu. N'umunsi nabahereye aho bita mu Cankuzo bagashobora kugenda Muyinga n'umunsi ugira gatatu ku munsi w'ejo bazokwiganirwa Ingozi n'umba ahantu bazunguruka mu hana no mu birometero 12 kw'ituru. Twafitiye n'ikinamico runana muri mwese ikaze muri amakuru. Ano makuru reka tuyahere mu burasirazuba bwo hagati. Intumwa za Israel na Hamas zagiranye ibiganiro bitaziguye mu gihe cy'amasaha 4 muri gahunda yo gushakisha ukuntu intambara yarangira muri Gaza. Umunya-Palestine uzi neza ibijyanye n'ibyo biganiro by'Sharm el-Sheikh yabwiye BBC ko izo ntumwa zumvikanye kuri gahunda y'ibiganiro igizwe n'ingingo 5. Umwe mu bayobozi bo hejuru ba Hamas yavuze ko intumwa zayo zigamije kugera ku mwumvikano uhuye n'ibyo abatuye muri Gaza bifuza. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Qatar, imwe mu bahuza, iravuga ko hari byinshi bigomba kumvikanwaho mu bigize umugambi w'amahoro wa Amerika ugizwe n'ingingo 20. Hagati aho ibifaru bya Israel n'indege zayo z'intambara byakomeje gusuka ibisasu mu duce tumwe twa Gaza uyu munsi. Naho Ehud Barak wigeze kuba minisitiri w'intebe wa Israel yavuze ko leta iriho ubu ngubu yagombye kuba yarangije iyi ntambara mu mezi menshi ashize. Ni mumve. Imyaka 2 irashize twasenye umutwe wa Hamas nk'umutwe urwana wa gisirikare, twateje akaga umutwe wa Hezbollah, duteza akaga ku bushobozi bwa gisirikare bwa Syria, ndetse tunateza akaga kuri Iran. Rero nibaza ko igihe cyageze kera mu mezi menshi ashize kuba twaratangaje ko intambara ishize tukagera ku byo Perezida Trump aherutse gusaba muri iyi minsi mike ishize. Tukiri muri ako karere muri Israel, abaturage bamaze umunota umwe bacecetse kugira ngo bibuke imyaka 2 ishize umutwe wa Hamas ugabye ibitero muri icyo gihugu byabaye imbarutso y'intambara yo muri Gaza. Inshuti nabo mu miryango y'abantu barenga 340 bishwe ahaberaga isabukuru y'umuziki ya Nova bakoreye umuhango wo kwibuka aho hantu abo bantu biciwe. Imihango yo kwibuka irimo no kuba kandi mu nsisiro z'abanya-Israeli aho abandi bantu babarirwa mu magana biciwe cyangwa se bagashimutirwa. Nta mihango yo kwibuka yakoreshejwe ku mugaragaro na leta uyu munsi kubera ko hari ikiruhuko gisanzwe cy'abayahudi, kandi ugendeye kuri kalendari y'abayahudi itariki ibyo bitero byabereyeho iri mu mpera za kuno kwezi. Hamas yo yavuze ko umunsi ibyo bitero byabereyeho ari amahinduka akomeye mu karere. Reka noneho tugiye mu Burundi mu ntara ya Bujumbura irimo n'igisagara ca Bujumbura aho kuva ubu bibujijwe kuramukanya mukorana mu ntoke nk'imwe mu ngingo zo kurwanya ikiza c'indwara ya kolera. Izo ni ingingo zaraye zifashwe n'umukuru w'iyo ntara mu gihe iyo ndwara imaze iminsi ivugwa mu bice bitari bike birimo iyahora ari n'intara ya Cibitoke hamwe n'igisagara ca Bujumbura. Ni inkuru ya Prime ndi ku Magenge i Nairobi. Ningingo zihakwa gusa nizafashwe mu gihe c'ikiza ca COVID. Uretse yo kutaramukanya mukoranako, izindi ngingo umukuru w'intara ya Bujumbura Aloise Ndayikengurukiye yarayafashe zirimwo ku rugo rwose rugira akazu ka surwumwe gakwije amategeko no gushira hafi ibikoresho byo gukaraba. Ivyo bisabwa kandi ahantu hose hahurira abantu benshi nko ku bituro vy'amabisi, amashuri, amasoko, amasengero, uburiro n'ubuzi. Nawe urekuriye imyanda ya surwumwe mu muserege akabihanirwa. Kiranazira gutembereza canke kwanda kwibarabara indya zihiye. Uwo mukuru w'intara ya Bujumbura asaba ishirahamwe rya leta ritanga amazi Regideso gutanga amazi mu burere bugeramiwe, amashirahamwe ajeje gutwara iyarara nayo akubahiriza inshingano zayo. Itangazo ry'umukuru w'intara ya Bujumbura ntirivuga uturere tugeramiwe utwari two canke ibitigiri vyamaze gufatwa canke kubasiga ubuzima. Gusa kundwi heze abo mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko mu gihugu cose abantu barenga 1400 bari bamaze gufatwa, hafi 100 ko bari mu bitaro na 6 bari bamaze gupfa.
mu kwezi guheze ishirahamwe Médecins Sans Frontières ryamenyesheje yuko korera iriko irakwirakwira ku murindi munini mu gace ka Cibitoke ko mu mayenga abiri ya mbere y'uko kwezi nk'ikibanza ca Rugombo kiburirwamwo abarwaye korera cari camaze kurengerwa, ugasanga hari naho abarwayi babiri basabwa gusangira igitanda. Umutegetsi umwe wo mu bushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi asubirwamo n'ibinyamakuru avuga yuko ibitigiri vy'abafashwe na korera mu kwezi guheze biruta ibindi vyose vyabonetse mu kwezi kumwe mu myaka 5 iheze. Haheze imyaka irenga 45 korera ivuzwe ubwa mbere mu Burundi kuva ico gihe yama yateye. Tukiri mu Burundi, isiganwa mpuzamahanga ry'amagare ry'abagore riri mu kuhabera ku nshuro y'igira gatanu rigeze ku munsi waryo wa gatatu. Irushanwa ryateguwe n'ishyirahamwe ry'amagare mu Burundi rifatanije na leta n'abikorera utwabo, rikaba ryaritabwe n'abakinnyi bava mu bihugu 7 byo ku mugabane wa Afrika. Rizarangira kuwa gatandatu wa kino cyumweru. Mu kanya kashize navuganye na Bernard Ntagumuka, umukuru w'ishyirahamwe ry'amagare mu Burundi, ntangira mubaza aho iryo siganwa rigeze. None tugeze kuri bita etape urugendo rwa gatatu. Kubera urugendo rwa mbere rwabereye i Bujumbura, aho twapfuye i Bujumbura tukatira aho bari mu Cibitoke, n'ikinyabutanga tukagaruka i Bujumbura. Hanyuma rugira kabiri bahiganywe bapfuye ahitwa i Nyakararo, bagaca bagenda banyonga ikinga gushika i Gitega. Uno munsi naho bahereye aho bita mu Cankuzo, bagaca baruhukira i Muyinga. Umunsi rugira gatatu, kuko umunsi w'ejo bazokwiganirwa i Ngozi, numva ahantu bazunguruka mu hana muri ibirometero 12 kw'ituru. Hanyuma bikeye byaho baca bava i Ngozi baja Gitega, kuvuga kw'itariki 9 batatu Ngozi bari Gitega. Kw'itariki 10 hazoba akaruhuko kugira ngo kubera hari abanyamahanga benshi baba baje no kubabarusha, tuba turiko turabereka ubwiza bw'igihugu, tukabajana mu bibanza bitandukanye bagenda baratira ijisho. No mu Gisoro hazoba harimwo hari icicaro c'ingoma ku munsi wa gatandatu tariki 11 naho bace bagira urukino bita Grand Prix de Gitega, bazunguruka igisagara ca Gitega n'abanyamishoro nyinshi. Hanyuma gushimira igihugu cyabaye cya mbere kutarishira abandi mu manota bagiye baraterateranye, n'umukinnyi yarushije abandi muri ibi birendo byose. Ubu muri iryo siganwa harimo ibihugu bingahe? Muri iryo siganwa harimo ibihugu 7 n'Uburundi burimo n'ibihugu 7. Hari igihugu ca Cote d'Ivoire, igihugu ca Burkina Faso, igihugu ca Benin, igihugu ca Senegal, igihugu c'Uganda, igihugu ca Kenya n'igihugu c'Uburundi. Nuwuhe mukinnyi uri imbere y'abandi byande bita maillot jaune? Kuvuga iyi minsi uko ari 3 ibaye nta numwe arisubiriza kuri maillot jaune. Umunsi wa mbere maillot jaune yaronswe n'umunya Benin, umunsi wa kabiri n'umunya Burkina Faso, uno munsi nahise kuronka Murundi kazi. Nanjye kubabaza nti ikipe y'u Burundi ihagaze gute? Ikipe y'u Burundi no munsi ya kane. Si ubwa mbere rino siganwa ribera mu Burundi, uryegukanye ahabwa akahe gashimwe? Hari ubushimwe butandukanye kandi ubushimwe butangwa mu mafaranga y'amahanga. Kubera natutse kwandika mu biri ngaha tuzongera kubadondagurira ngo wa mbere n'uwa gatatu. Aratanga igihembo ku wa mbere n'uwa kabiri n'uwa gatatu, agatangwa n'igihembo n'igihugu ca mbere n'igihugu ca kabiri n'igihugu ca gatatu. Ivyo biba biterateranywa ihiganwa riheze bagiye baraba nyene bagiye barandikisha imyanya. Mu twihanganire kuri uwo murongo wa telefone utarumeze neza cyane, tunyarukire nanone mu karere k'uburasirazuba bwo hagati. Minisitiri w'ingabo wa Syria n'umuyobozi w'inyeshyamba ziyobowe n'abakiride wa SDF bageze ku masezerano yo guhagarika imirwano aho ibera hose mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Syria. Minisitiri w'ingabo ya Syria yavuze ko ayo masezerano yahise ashyirwa mu bikorwa. Ibi bibaye nyuma y'imirwano ikomeye hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa SDF mu mujyi wa Aleppo uri mu majyaruguru y'igihugu. Buri ruhande rushinja urundi kuba nyirabayazana w'iyo mirwano. Umutwe wa SDF uracyagenzura uturere twinshi two mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Syria, nubwo mu kwezi kwa gatatu harabayeho amasezerano yo kwinjiza abarwanyi b'uyu mutwe muri leta y'Idama. Vatican iravuga ko Papa Leo hazerekeza muri Turikiya na Libani mu mpera z'ukwezi gutaha mu rugendo rwe rwa mbere mu mahanga nk'umushumba wa Kiliziya
gatolika. Bisazwe ko hazavuga ku bibazo abakirisitu mu burasirazuba bwa hagati bahura nabyo, kandi anasabe ko habaho amahoro muri ako karere kose. Urugendo rwa nyuma rw'umupapa muri Turikiya rwabaye muri 2014 akaba rwari urwa Papa Francisco, ubwo yashakaga guha ingufu ibiganiro n'abayobozi ba kiliziya y'aba Orthodox n'abayobozi b'idini ya Isilamu. Papa Benedicto wa 16 we yasuye Libani muri 2012. Dusubire ku mugabane wa Afrika. Umuhinzi w'umuzungu wo muri Afrika y'Epfo ushinjwa kwica abagore babiri b'abirabura no kugerageza guhisha imirambo yabo ayigaburira ingurube yahakanye icyaha. Abo bagore bombi barimo bashakisha ibicuruzwa bikomoka ku mata byari biri hafi kurenza igihe byari byateganijwe kugaburirwa ingurube igihe bicwaga umwaka ushize. Ni inkuru ya Nomsa Maseko mugezwaho na Anne Marie niwe mwiza. Johannes Olivier yinjiye mu rukiko aramutsa umugore we. Mu ijambo rye ryo kwemera icyaha, uyu mugabo w'imyaka 61 y'amavuko yavuze ko nta mugambi yari afite wo kwica Mariam Kegato na Kudzai Ndlovu. Yasobanuye ko icyo yakoze ari ukurasa mu kirere ubwo yiyamaga abantu yari abonye banyura mu murima we, atungurwa no kubona imirambo yabo. Yongeyeho ko abonye imirambo yabo yagize ubwoba maze afata icyemezo cyo kubajugunya mu kiraro cy'ingurube. Ngo yahise ajya kuryama yizeye ko abahanyura baza kubabona maze bakabakuramo. Gusa ngo yahamagaye polisi ku munsi ukurikira anabemerera ko imbunda ikoreshwa mu buhigi ariyo yabicishije kandi yayijugunye. Urubanza ruzakomeza kuburanishwa kuri uyu wa gatatu. Tugiye ku mugabane w'Uburayi. Umuyobozi mushya w'umujyi wo mu burengerazuba bw'Ubudage wari uherutse gutorwa amerewe nabi cyane mu bitaro nyuma yo kuboneka afite ibikomere byinshi yatewe no guterwa icyuma. Iris Stalzer wo mu ishyaka Social Democrat riharanira imibereho myiza y'abaturage muri demokarasi yari hafi yo gutangira imirimo ye nyuma yo gutorerwa ku muyobozi mukuru w'umujyi wa Derkek mu karere ka Ruhr mu cyumweru gishize. Umuhungu we niwe wamusanze mu nzu ye afite ibikomere 13 yatewe no guterwa icyuma mu tuza no mu nda. Amakuru haturuka muri polisi avuga ko bishobora kuba byakozwe n'umuntu basanzwe bafitanye isano. Tukiri mu Burayi, muri Espagne abantu batari munsi y'10 bakomeretse, abandi 4 baburirwa irengero nyuma yaho inyubako iguye igasambuka hwigice mu mujyi wa Madrid rwagati. Ibikorwa byo gutabara birakomeje ku bantu bagotewe munsi y'ibinonko barimo bavugurura iyo nyubako icyo gihe yagwaga. Umwe mu bakozi bo mu bwubatsi yatangaje ko yumvise umutingito uteye ubwoba mbere y'uko inyubako itangira kugwa.